Mwese mudukurikirana ndabara mukije. Mbega mwoba muzi yuko Perezida Paul Kagame yoba yarahunze agaba atagihonyuze kugura mu gihugu cy'u Rwanda? Aya n'ayandi bintu makuru twateguriye mu kiyago kigufi cyane tubabwire uburyo Perezida w'igihugu cy'u Rwanda yahunze n'icyatumye ahunga, maze aho yahungiye twaba tuzo kuhavuga bakino biganiro kuko ubu tuvugana twamaze kuba tumenya ibibanza yashoboye guhungiramo. Mbega ni ikihe kintu cyatumye uno mu Perezida w'igihugu cy'u Rwanda ahunga mu gihe avuga yuko mu gihugu ciwe hatekanye hari amahoro kandi menshi? Muri kino kiganiro turaje turabire hamwe ndanababwire nyamukuru icyatumye Perezida w'igihugu cy'u Rwanda atakibaza mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko twari babwiye mu kiganiro gihe twababwiye yuko Perezida w'u Rwanda daherutse kuboneka mu gihugu cy'u Rwanda. Tubabwira ahaherereye ndetse donc twashoboye guca dukora amatohoza yimbitse tumenya icyatumye uno Perezida w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame atakibariza mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'icoba cyatumye ahava. Ibi byose biri makuru twabateguriye. Umunsi Perezida Maduro afatwa, Nicolas Maduro afatwa, murabizi twarababwiye reaction Perezida w'igihugu cy'u Rwanda yaciye agira. Ariko imbere yuko ndababwira byose ingene vyifashe n'icyatumye ahunga n'icotuma n'ikizotuma atagaruka mu buryo bwihuse mu gihugu cy'u Rwanda, manze ndabiramukirize mwebwe mwese twamana mu biganiro bigiye bitandukanye twama tubabwira amakuru agezweho mu karere menshi cyane ndetse n'ibindi byinshi. Mwebwe mwese mudukurira muri mu Burundi, abatari mu Burundi hanze y'igihugu ndavuga mu Rwanda, muri Congo, Tanzania, Uganda, Kenya, Mozambique, South Africa, abari muri Zambia, ekaho mwerereye hose muri Afrika, tutibagiye abari muri Europe, abari muri Aziya, muri Amerika. Mwiriwe cange mwaramutse bivana n'amasaha muriko muradukurikirana. Ngira ndabasobanurire impamvu Perezida w'igihugu cy'u Rwanda atari karaboneka cyangwa atari karagaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufise yizewe nuko Perezida w'igihugu cy'u Rwanda yamaze kuba ahunga. Twatuza kubabwira amakuru kiganiro igihugu yoba yasabiyemo ubuhungiro. Ico tubabwira nuko umunsi Perezida w'igihugu cy'u Rwanda umunsi bafata Nicolas Maduro mu Perezida wa Venezuela afashwe n'abasikare bitwa Delta bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twarababwiye yuko Perezida w'igihugu cy'u Rwanda yari asanzwe ari muri Qatar. Amaze kuvyumva afata indege ikitaraganya ava muri Qatar n'imisi yari kumarayo atarayirangiza. Ibi twarababwiye mu makuru twabashikirije. Twagira tubabwire icyatumye Perezida w'igihugu cy'u Rwanda ava ikitaraganya muri Qatar. Icambere cyatumye Perezida w'igihugu cy'u Rwanda ava ikitaraganya hariya muri Qatar nuko yari yumvise yuko bamaze gufata Maduro afashwe n'abanyamerika kubera ivyo yagirizwa. Agaca yibukana yuko afise amanyanga yagirizwa yanka gukorera ko yategetswe na Amerika, akaba atari yakorera ko. Bikaba byatumye Perezida Paul Kagame ava muri Qatar ndetse no mu Rwanda ntahaze, maze bikaba ngombwa yuko aza gusaba ubuhungiro muri biriya bihugu vyitwa yuko bikomeye cyane. Ariko imbere yuko ndababwira icyatumye ahunga, nyamukuru nuko OTAN mu gihe hariko haraba intambara ihuza Uburusiya na Ukraine, OTAN yarashoboye kwegeranya ifashanyo y'ibigwanisho n'ibifungurwa kugira ngo boherereze byabifashe mu Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza n'ibindi biri muri OTAN kugira ngo birungikire abo muri Ukraine maze baze kugwana n'Uburusiya. Ivyo bintu bamaze kuba babitoza byaciye mu minwe ya Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Amaze kubifata mu ntoki niwe yace yigira umugambi wo kubikatisha, yakoze akantu kubidetokna maze abirungika mu gihugu cy'u Rwanda bize gufasha igisirikare cy'u Rwanda mu kugwana ngaha mu buseruko bwa Congo. Turaza kubabwira icyatumye Perezida w'Ubufaransa akatisha ino fashanyo bari guha Ukraine. Byagiye kumenyekana mu gihe Perezida wa Ukraine yavuga ati nakare mwaranteranije, niho Trump yavuga ati nta nterano twabahaye bimeze gute. Aravuga yuko bitashoboye kumushikira, niho guca baja kuri Emmanuel Macron w'Ubufaransa wasanga iyo fashanyo yayihindukirije mu gihugu cy'u Rwanda
kugira ngo aze kubenefisya burya butare u Rwanda rwiba mu gihugu ca Kongo. Aya n'amakuru ya intelligence n'amakuru y'ibanga n'amakuru zo turamenya buke uko iminsi iza iricuma, kubera ko urazi uko iminsi yicuma niko ibyaha byabo cyane abanyabyaha tumenya ibyabo. Perezida w'Ubufaransa ntabikubise igisirikare cy'u Rwanda cerekeje muri Kongo. Ni cagihe mwabona ababiyita ba M23 na hari abanyarwanda batangura kubonekana kabisa, abana bari bien bambaye neza, bambaye ama antibar, bambaye ajya antibar yose inyeshamba zambara yaragenewe gutwarwa muri Ukraine. Ibi byose ziya nkozo zose mubona ziri moderne zinyanyempa zikoresha n'ibigwanisho byari bigomba kujyanwa muri Ukraine, ariko Emmanuel Macron aza kubidetourna abitwara mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo abeneficie burya butari bw'igihugu cy'u Rwanda. Rero ba Trump baravyumvise baravyumva, ariko kabaye nk'amizwe n'ingoma kwanka kwimenera igihute. Murabizi yuko baba barabana igingwe n'Uburusiya barahoze nta catumye barabihoze donc ntibagomba kubishira hejuru. Ngira ndababwira rero icatumye perezida w'igihugu cy'u Rwanda ahunga. Icambere Ubufaransa bumaze gukora ayo mabwa, niho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yacagomba kuza kunegosya n'abakongomani kugira ngo ntasubire gukorana n'abazana imari bayivye, ahubwo aze kwivuganira na nyene. Donc azunguruke perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, kubera we urumva yuko imfashanyo yari gufasha Ukraine yacaza kuyifinansa igisirikare cy'u Rwanda bwira kize kubikoresha, donc bikunde baze bariba bibira Ubufaransa. Izino nyeshamba z'u Rwanda zize ziribira Ubufaransa. Ndazi yuko ibimage mu bitahura ubutari bibiri amanzahabu, amabuye y'agaciro n'ibindi byose. Trump niwe yacagomba kuvugana mu buryo bweruye na Kisegedi, kubera ko intambara zo zari zamaze gukomera. Niyo mpamvu uno munsi icatumye President Donald Trump aza akudiringana Kongo, icatumye perezida w'u Rwanda yibona nk'uko umengo ntakiri muri diri ku ruhande rwa Amerika. Vyatumye agira ubwoba bwinshi, vyatumye agira umujinya mwinshi, maze umunsi bafata Maduro Nicolas niwo munsi perezida w'u Rwanda yarari muri Qatar, maze azavuga ati jiwe ngiye mu Rwanda biri mu mishuhirano baraza kumufata nk'uko bafashe Nicolas Maduro. Niho perezida w'igihugu cy'u Rwanda yafata umwanzuro wo guhungira mu gihugu cy'Ubufaransa. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Rwanda yahungiye mu Bufaransa kuko nka yuko perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashobora kuza mu Rwanda akamutoza intoki, ariko ntibivuze yuko no mu Bufaransa atamutora. Icyatumye arahunga, mwarabonye amasosiyete akomakomeye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agenda atunga urutoki perezida w'igihugu cy'u Rwanda, perezida Paul Kagame. Mwarabonye nk'amasosiyete nka Ego A bijanye n'ivy'amakori ku urudandazwa ku isi yose. Mwarumvise ishiramwe ryitwa Voni Batey Montegi York naryo rikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zaragiye ziyamiriza umugambi ugayitse, zaragiye ziyamiriza akabikabishe perezida w'u Rwanda yari karakora abakongomani cyane babivuze yuko afinansa zino nyeshamba za AFC M23, ariko mu nyuma twese twaragiye gutahukirwa yuko atari nyeshamba ahubwo ari gisirikare cy'u Rwanda cigize nyeshamba kugira ngo zize guprofita amatungo ubutunzi bw'igihugu cya Kongo. Ibi byose ndazi yuko mwagiye mubibona kandi mwagiye mukura. Rero comme conclusion, perezida w'u Rwanda yamaze guhunga, yahungiye mu Bufaransa, yahunze yanka yuko perezida Donald Trump amutoza intoki. Iki kintu mucandika ahantu, iki kintu mugisurinye mugishire ko ako perezida w'u Rwanda, perezida Paul Kagame yamaze guhunga, yahunze mu Rwanda. Ubu rero mu Rwanda abanyarwanda benshi bafise perezida imeze gute? Abanyarwanda benshi bazi perezida wabo ahari, ariko cyo bwira abanyarwandakazi nuko perezida w'igihugu cyabo yahungiye mu Bufaransa gusaba ubuhungiro kugira ngo umutekano we wongeze. Sinzi yuko atishimiye abamurinda cyangwa abone ko abamurinda mu gihugu cy'u Rwanda badashoboye, ariko maginga atuvugana
perezida w'igihugu cy'u Rwanda yaramaze guhungira mu gihugu cy'Ubufaransa kuko nka yuko leta z'ubumwe za Amerika zimutora uko zishaka. Donc sinagombye kubarambira ngo ndababwire byinshi, ndibaza iyo mvuze mu jambo make message muyitahura kare cyane kareshimbe cyane. Mwebwe mwese dukomeza kubana mu biganiro n'amakuru dukomeza kubashikiriza, ndizera ko tugera guhura mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi turacari kumwe. Bye bye.